ntanguye kubamusa muri hose nibaze ko hariho bipfanye umwe wese ahari hariho abiriwe bipfanye n'igihugu utanguye kuraba ko ino video ahure yego tugiye gutangwa no kwigira hamwe izabu yo kwidomeka 2024 nibaze ko mumerewe neza rero mu kanya turatangura mugume ku murongo ndabona mwamaze kujako mu kanya turatangura ndabona bamaze gukwira indwi mu kanya 8 okay ndabona ni sawa mu kanya nce ntangura rero sinzi namwe ukuntu mumerewe mashaka kumbwira ngaho nyene muri commentaire ati ndabishura yego muri kumwe na wawe nyene Desire nta cute imana mu kanya dutangura Zabu yo kwidomeka 2024 zabu yo kwidomeka 2024 abahora bamwe ngo simpandabaza ntapena no musi naje ndayizanye muravyumva namwe gumerewe ku murongo yabango niyo nzohaguruka ngo nsubire kwa data kare dutangure Kongwe mana kubera ubuntu bwawe kubera imbabazi zawe nyinshi zigamivya byanje nyuhagira muri camfise wongera ucorora igicumuro canje niyo nzohaguruka nsubire kwa data ewe mana ndemera umushaha wawe mweranda unshire mu kantu umutima udahuvunga ntushibure ngo mve imbere yawe nture ku mutima wawe mweranda niyo nzahaguruka nsubire kwa data muhanyifatanura umunwa ururimi rwanje ruyagubuninazwa nkako ntunezerwa n'imbagwa naho no guhereza inkuka ntuyishima imbagwa imana ishima n'umutima ubabajwe n'ibyawakoze umutima ubabajwe n'ibyawakoze kandi wigaye ntugukengera mana niyo nzahaguruka nsubire kwa data niyo nzahaguruka nsubire kwa kandi abashimira ababanye natwe naho mbona benshi batanguye kwandika amakomantere mu komantere mbona ari menshi cyane kabisa ariko ndabashimiye ukuntu mwabanye nanje mwa kano kanya
Yego. Reka wangwe nsome komante y'uwa mbere ngo Deni Pendo dusaba amahoro yanditse ati come on. Sinzi ibintu nashatse kwandika, yashatse avuga ati dutangure, nange yatanguye kubikurikirana hakiri kare cyane. Yego. Hanyuma ubu nawe Eric Charles yashatse kunyeka ko turi kumwe cyane. Hama Akimana Nusra aya izina ntacyo ntahuye kweli. Hanyuma umuntu azarandika komante yakwiye kuzadushako ahantu habari kugira ngo tubandanye tubona neza ko turi kumwe. Nk'uwo Akimana Nusra yanditse ngo thanks. Yego cyambona ko nawe nyene yadukurikiranye cyane. Hanyuma sinzi ukuntu mwayakiriye, sinzi ukuntu mwayumvise, ariko nibaze ko hashaka kuba twarimvye nabi, ariko nibaze ko mwotubwira ati ahantu hagenze nabi kuko ntimwari bake mwariko mudukurikirana. Hamujama Iradukunda nawe yanditse ati ni vyiza cyane, Imana ibandanye guha kuyitahura. Jamari Iradukunda ko yanditse ko nawe Jama Imana ibandanye kuzigama kuko ndumva nawe wabanye natwe mu kano kanya. Amakuru nahaza umukano no kumutambira iminsi yose, ivyo baturanga iminsi yose. Yego ndabona kandi bamwe mwagumye kumunga abandi muguma mupfa ko ariko sinzi. Ama ndakeneye komanteri zanyu abantu mwese muriko mukurikirana. Ndakeneye komanteri zanyu. Yego nawe Eraste Iradukunda ngo ni vyiza cyane, ngo murakoze, ngo turi kumwe, ngo ndi hano Igitega. Aho ni sawa kweli. Ariko tubabona aho mwibereye na Mukama agakomeza kubazigama. Yego Mukama agakomeza kubazigama. Rero nanje mba numva ndyohewe cyane ndiko nkora kino gikorwa. Namwe sinzi rero abandi nabo mukurikirana muteko mugira komanteri. Sinzi ibindi bintu muba muroreye mukatweka ko turi kumwe. Yego. Hanyuma ntaribagira umuntu wese aravye no video arashaka kuyisangiza mugenzi wiwe akagira jeme na partage kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwandanye bushika kure. Atagira sabone uvyibuke ne muvyibake. Yego no kuri page nyine mbwashaka ko sabone kugira ngo noneho nibaza abantu mwese muriko mukurikira ino zabo uriko mwamaze kugira sabone. Yego hanyuma reka ndabashimiye abantu mwese twabaye kumwe. Gusa y'abantu bo muri Zambia bahora badukurikirana no musi sindababona murihe umuntu wese wo muri Zambia badukurikirana ashaka kutwereka ngaho nyine muri komanteri. Yego kugira ngo tubandanye turi nahaza Mukama. Hama nibaze ko merewe neza. Reka Eraste arasubiye kwandika ngo Imana ikuja imbere mu vyawe. Eraste watubwiye ko ngaho Igitega aho ni sawa.